guhera uyu munsi kuwa 28 ukwezi kw'indwi mu 2026 ikigega cha One Africa Investment Fund OPC ku mugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa faze ya mbere ikigega kiruguruye igice ca kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe y'abashora mitahe. Kuri uno munsi rero tugire lancement y'igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Kuri ubwo rero hariho ibimenyeshwa abashora mitahe, ibimenyeshwa abanyamakuru, ibimenyeshwa abarundi muri rusangi. Uyu munsi iki kiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe Fabrice Manirakiza nk'umupromoteur wa projet ya Buja City Plaza na Monsieur Ale Gahama directeur general wa societe ya African Dream Assets jejwe gucunga no ku managinga ikigega cha One Africa Investment Fund na Maître Diomedi ajejwe conformité n'ivy'amategeko muri ibi byose turiko turabashikiriza. Guhera uyu munsi kuwa 28 ukwezi kw'indwi mu 2026 ikigega cha One Africa Investment Fund OPC ku mugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa faze ya mbere ikigega kiruguruye igice ca kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe y'abashora mitahe, ico bita IPO canke Initial Public Offering, ku mugambi wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Umushora mitahe yemerewe kugura imitahe yose yifuza. Uko ugura imitahe myinshi niko uzokunguka inyungu nyinshi. Menya kandi ko agaciro k'umutahe w'amadolari kari hejuru y'umutahe w'amafaranga y'amarundi. Uko imitahe izogenda irunguka, uko ikingiwe, uburenganzira bw'umushora mitahe n'ibindi vyose vyerekeye umushora mitahe muri uyu mugambi vyose biri mu gitabo bita prospectus. Ico gitabo cahawe uruhusha kuwa 20 ukwezi kw'indwi uwo mwaka nyene w'2026 n'igisata ca leta kijejwe gucunga imitahe bita IRMC. Ico gitabo categuriwe uwo wese canke uwariwe wese yifuza gushora imitahe yiwe muri iki kigega ku mugambi wa Buja City Plaza. Ushobora kukironka uciye ku mirongo n'amatelefone y'ikigega n'abafasha gucunga no gukurikirana ikigega. Aho niho ushobora kuronka ico gitabo cemewe ca prospectus. Bimwe rero mu bigize ico gitabo canke bimwe bikuru biri muri ico gitabo ca prospectus cemerewe kandi cerekeye umushora mitahe wariwe wese nibi. Icambere, ikiguzi c'umutahe. Umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ugiye ku dolari 111 y'amanyamerika. Ndasubiramwo, umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ku dolari 111 y'amanyamerika. Akarusho kubinjiye mu kigega ba mbere n'abinjiye mu kigega ku gice ca kabiri. Ibice 8% nivyo bigiye kuba inyongera gaciro y'imitahe yose yaguzwe
mu gice ca mbere, ni ukuvuga abaguze imitahe bose mu gice ca mbere bavyita prime d'omission canke issue premium. Iyo nyongeragaciro ikazova ku mitahe yose igiye kuzogugwa canke kwinjira muri iki gice ca kabiri, ikazogabugwa inyuma y'iki gice ca kabiri giheze, haharuwe neza igitigiri c'imitahe yose yinjiye mu gice ca kabiri, kandi abashoramitahe bose bo mu gice ca mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Akarorero, hamwe ikigega coba kigizwe n'umuntu yaguze umutahe umwe gusa mu gice ca mbere, hanyuma mu gice ca kabiri hagaca haza umuntu akagura imitahe ibiri gusa, uwo yaguze umutahe umwe mu gice ca mbere yoca aronka inyongeragaciro y'ibice 16. Bivuga biti ni vya bice 8 duhejeje kuvuga bica biza biriyongera. Kuri iyi ngingo nyene womenya neza ko abinjiye mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri agaciro k'umutahe kazoguma kangana, ico bita nominale, valeur nominale. Menya neza kandi uwuguze umutahe mu gice ca mbere canke uwaguze umutahe mu gice ca mbere aremerewe kugura umutahe no mu gice ca kabiri, mugabo ku kiguzi caho umutahe ugeze. Mu nkundira iki kintu ndagisubiremwo kugira uwo ari we wese agitahure, kuko ibi biri mu nkuru nziza tuzaniye abashoramitahe batwizeye kuva ubwa mbere. Ntivyumvikana ko ubu hoca haza abashoramitahe ngo bace bafatwa neza kurusha abaje ubwa mbere, kandi abaje ubwa mbere aribo batumye ibi vyose mubona bikunda. Nibo batumye na leta itugirira ikizere ikabona ati ni umugambi w'abenegihugu, ni umugambi w'abarundi bose. Rero nsubiyemwo kubisigura neza, ni akarusho kabinjiye ku gice ca mbere kava ku bagiye kwinjira ku gice ca kabiri. Nari mpejeye gusigura neza ati hari ibice 8 kwijana ivyo bita prime d'omission canke issue premium. Ivyo bice 8 kujana bizova kuba shoramitahe bose bazinjira muri iki gice ca kabiri. Suppose ubu dufise abanyamitahe canke abashoramitahe barenga 5,000. Ubu rero muri iki gice aboza bashika 5,000 nyene bakagura imitahe ingana n'iy'abambere baguze, prime d'omission izociba vya bice 8. Mugabo haje abigwije incuro zibiri, prime d'omission izociba ibice 16. Canke haje abagwije incuro zitatu, prime d'omission izoca iba ibice 24. Urumva ko mwebwe mwaje mu gice ca mbere murafise uruhara rero ubu bwo kwinjira muri promotion ya twese kugira twegeranye abashoramitahe bashobore kuza ku bwinshi, kuko uko bagwira niko turonka iyo nyungu yitwa inyongeragaciro ku mutahe. Mu Kirundi n'iryo jambo twarose twokoresha. Ndabandanya, iki gice ca kabiri kugura imitahe kizomara ikiringo gito cane kitarenze amezi 3 mu bice bitatu vyategekanijwe, bikongera bigategurwa, bizoza biramenyeshwa ryari n'igihe bizoza biratangura. Mutahure ko muri ca gitabo ca prospectus handitsemwo ko amakampanye ari 3, muga kampanye imwe ntizozirarenza ikiringo c'amezi 3. Bivuga biti abagira binjire muri iki gice ca kabiri, nitwugurura igice ca gatatu nabo bazongera baronke
ya nyongera agaciro ku mutahe. Bivuga biti kuza kare niko ufatwa neza, niko utangura kuronka inyungu ku mitahe uba washizemwo. Inyuma y'igice cyose umutahe uzoza urashirwako inyongera agaciro haharuwe neza aho ikigega kiba kigejeje kwegeranya imitahe.